Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi tuhera ku ngingo ziyagize hari kutumvikana hagati y'indongozi za quartier Ngozi zone Kinama muri commune Ntangwa hano mu gisagara ca Bujumbura urongoye iyo quartier yagirizwa gutera umukono ku vyemezo vy'abyabona ku mpapuro ndanga amatongo murabikurikira murano makuru n'ingingo yo kurekurira amazu adandaza amafaranga mva makungu gusubira gukora izofasha kuzamura no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu bivugwa na Olivier Suguru mukuru w'ikigo c'ubudandaji n'amahinguriro mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru idonido igano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata c'ubudandaji ingingo y'Ibanki Nkuru y'Igihugu yo kurekura amazu adandaza amafaranga mva makungu gusubira gukora izofasha kuzamura no gutsimbataza ubutunzi bw'igihugu nibishikirizwa na Olivier Suguru mukuru w'ikigo c'ubudandaji amahinguriro mu Burundi CFCIB mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko iyo ngingo tuma kandi abanyagihugu batorera akoyoko tumukurikire. Kugurura amazu adandaza amafaranga mva makungu bije tubikeneye cyane kandi bishitse mu gihe nyaco kuko ibihugu vya Buraya na leta yunze ubumwe bwa Amerika byadukuye ko umuzigo w'ibihano byari bimaze imyaka 6 yose bizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Turemeza tudakekeranya ko izo ngingo zizozanira akayakoyoko abene gihugu bato bato mu minsi iri imbere. Turizeye yuko idolare rizogenderera koroka uko iminsi izogenda ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa bizogenda bigabanuka buhoro buhoro. Amashira hamwe amahinguriro abagwiza tunga bagiye kwatorera koyoko kuko twizeye ataguhimanga ko amafaranga mpuzamakungu azogenda ariyongera buke buke. Twashaka kumenyesha ku bice byababa 50% by'amafaranga mpuzamakungu adandazwa bakoresha bayakura ku isoko itemewe n'amategeko. Kuvyerekeye amafaranga mamakungu yava hanze hanyuma ho yarungikiwe bakayaronka uko yaje bizotuma umurundi wese aronka amafaranga agenda ariyongera kandi akayaronka bitamugoye atakujya umunwa. Twomenyesha ko abarundi imbere n'abanyamahanga bagenda kuyakura mu bihugu ducuditse ibihugu vya Kongo, ibihugu vya Tanzania n'ibihugu vy'u Rwanda. Mu bindi bihugu vyo muri Afrika amafaranga mva makungu arungikwa n'abene gihugu bagiye gupagasa hanze aharugwa mu mamiliyaridi y'amadolari muri ivyo bihugu baje bavamwe. None twebwe ubwo kitwohimiriza bene wacu bari hanze bakijukira gukora imigambi aho bataye uruzogi gutyo amafaranga ava hanze. Ariko rero ngo harakwiye ingingo mperekeza zotuma urudandazwa ndengambibe rwongerekana mu karere kandi hakanigwa n'isaha yo kugara imbibe ingene yo kongerezwa n'ubunyene tumukurikire. CFCIB ibona ko hakwiriye ingingo mperekeza zotuma urudandazwa njabukambibe rugenda neza mbere rukongerekana muri akarere turimo. Gukura amabariyeri atuma idindiza ry'urudandazwa njabukambibe rukavaho. Kurihisha igiciro kimwe ibipimo vya COVID-19 mu bihugu duhana imbibe. Abadandaza baridogera ivyo biciro kuko Uburundi ari bwo burihisha menshi gusumvya ibindi bihugu. Ivyo bituma abinjira mu Burundi bagabanuka amahera mva makungu yinjira akaba intica ntikize. Kugurura imbibe n'imiburiburi gushika isaha 4 z'ijoro. Twamenyesha yuko mu bihugu dusanzwe dusangiye akarere k'ibihugu
vya Afrika y'ubuseruko basanzwe benshi bakora amasaha 28 ku 28 korohereza amashirahamwe atwara abantu n'ibintu agana mu gihugu cacu c'u Burundi. CFCIB yari yemeje gushigikira yivuye inyuma leta mvyeyi leta nkozi mu migambi wo gusahiriza ikigega c'amafaranga mva makungu, aho twotanga akarero k'imashini ikanyisha ibyo bita terminal frigorifique iriko irashirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye Melchior. Izo mashini zizokorohereza abashora ivyamwa, imboga, inyama, amafi, amashugwe n'ibindi bishobora gupfa n'ingoga. Bizotuma amahinguriro yongereza umwimbu, mbere hanaboneke umusesekara ushogwe hanze, gutyo ikigega kibomboke. Mu gisata c'amagara y'abantu naho ishirahamwe gishinze kugwanya malaria Aruma risaba leta gushinga umugambi w'igihugu ujejwe amagara yo mu mutwe mu ruganda kuno wa kabiri n'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abamenyesha makuru ko guhanahana ivyumviro kubijanye n'amagara yo mu mutwe n'inkurukizi zo kugwanya ibiyayura mutwe. Safine Niyakire umuhinga mu bijanye n'inyifato terakama ikibano kudakumira abafise izo ngorane. Tumukurikire. Aruma Burundi yakira abantu bafise ibibazo by'amagara yo mu mutwe kandi kongera ikakira n'abihereza ibiyayura mutwe kugira ngo rero abo bantu tubavugire, kuko ikibazo c'amagara yo mu mutwe ari kibazo kiraba abantu benshi ariko ubona yuko kitaratera imbere. Hariho abantu benshi gushika ubu bagikumirwa, abantu bakimerewe nabi, birukanwa mu miryango yabo ugasanga bari mu barabara kubera ko bihereza ibiyayura mutwe. Aho rero twashaka ngo abo bantu cyane cyane tubavugire bareke gukumirwa, twerekane aho ishirahamwe Aruma Burundi rigeze kugira ngo rifashe abo bantu, ariko kandi ritera kamo abene gihugu biciye kuri aba bashinga amateka n'abakenguza amateka, hanyuma riciye no kuri mwebwe abamenyesha makuru kugira ngo ako kamo kabo gashike kure. Leta yodufasha turaharanduranwe n'imizi ikijanye n'ibidandazwa vy'ibiyayura mutwe. Ikigira kabiri nuko twifuza ko amagara yo mu mutwe yoshikirwa n'abantu bose bakumva yuko amagara yo mu mutwe ari karahara mu Uganda ntibacure. Umuntu adafise amagara yo mu mutwe nta buzima. Twashaka ko abantu bose bategera icarico amagara yo mu mutwe, abantu bahanzwe n'amagara yo mu mutwe bashigikirwe kandi abantu bose babategera. Twebwe tumaze kwakira gushika ubu kuva dutanguye umugambi wo kwakira abantu na 370 bararenga gata 370 muri abo ababa 300 nabihereza ibiyayura mutwe. Mu gihugu rero bariho ni benshi kuko murabana bo mwibarabara abagwaye ingwara zo mu mutwe. Ujanye n'intwaro naho hari kutumvikana hagati y'abatowe muri quartier ya Ngozi iri muri zone Kinama ni muri commune Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura. Mukuru w'iyo quartier yagirizwa gutera umukono ku vyemezo by'ivyabona by'impapuro z'amatongo wenyene. Uwagirizwa arabihakana mu nama n'umukuru w'isagara ca Bujumbura yagiranye n'abanyagihugu bo muri zone ya Gihosha, Kamenge na Kinama kuri wa mbere, akaba yashikirije ko asanze ari byo azobogogwa. Jean Dodier Irakoze. Muri Ngozi turagowe n'abene gihugu baragowe, parasera ziragurishwa tutabizi. Ni umwe mu batowe muri quartier ya Ngozi yo muri zone ya Kinama yagiriza umukuru w'iyo quartier gutera umukono ku vyemezo vy'abashinga ntahe wenyene, agasigura ko yoba nigana n'imikono yabo. Muri Ngozi turagowe n'abene gihugu baragowe, parasera ziragurishwa tutabizi. Chef de quartier arasinya tutabizi, nimba n'amazina yacu ayasinya ntitubizi. Tusabye yuko amaparasera yose yagurishijwe zijya mpapuro ivyemezo by'abashinga ntahe by'ababaye bijya byose ahantu dushira kwa masinyatire babizane turabe izo sinyatire aho zasinyiwe. Uwagirizwa arabihakana, atanga karorero k'amasezerano abo bafatanije kurongora basinye ko ibitanyuze abari bitavye iyo nama. Le 11 ukwezi kw'icumi hari itongo ryaguzwe, reka ndabaha ivyemezo. Nyakubahwa mukuru w'isagara mwirabire aho umuntu ashoboye kubesha umuntu muzima abona. Ndabira le 4 conseils collinaires ko batari ngaho, hama mubarize signature iri ko kubisi kuri Yozimana Thierry ni yandi.
umukuru w'igisagara ca Bujumbura ati vyerekana ukudahuza kw'abo bajeje intwaro. Ico kibazo yagihaye umuhanuzi wiwe hajeje ivy'amategeko kugira cige, asanze ari vyo yemeye kubogoza uwo mukuru wa quartier. Ikibazo twacumbise twacoriyanse conseil juridique na conseil sécurité na mustanteri azongirira un petit rapport par rapport n'ivyo vy'iwabo, ariko ngasanga ivyo bavuga ari vyo ucukinjura, ariko ucukinjura uko nyene tubanza kugushirayo hanyuma hanzo pirije n'akarya prime twahora tuguha tujya tukakeba. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura avuga ko amaze kubwirwa ivy'abajejwe intwaro bigana imikono yabo bakorana kugira bihereranye ibikorwa basangiye. Avuga ko uzomenyekana wese azobogozwa. Hano makuru tuyasoderere mu bivugwa umupira w'amaguru kw'isi, aho umupira w'inzahabu Ballon d'Or uyu mwaka wa 2022 waraye utahukanywe kuri uyu wa mbere na Karim Benzema, umufaransa akinira umugwi wa Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne. Ako gashimwe gatangwa buri mwaka ku mukinyi w'umupira w'amaguru yarushije abandi mu mahiganwa yo ku mugabane wa Buraya, kakaba katanguye gutangwa mu mwaka w'1956 n'ikinyamakuru c'abafaransa France Football. Ahmele Motore haragaruka kuri kahise ko umupira w'inzahabu, amasanamu tukayakesha ibinyamakuru L'Equipe, Football Info hamwe na Cote Foot. Umupira w'inzahabu nagashimwe gahabwa umukinyi yigenjeje neza kurusha abandi mu rukino rw'umupira w'amaguru uko umwaka utashe. Agashimwe kiyumvira ubwa mbere mu mwaka w'1956 n'ikinyamakuru c'abafaransa France Football. Ico gihe kakaba kahabwa umukinyi w'umunyaburaya yigenjeje neza mu mahiganwa yo ku mugabane wa Buraya. Agashimwe kavuye kugururirwa abakinyi bo kuyindi migabane ariko bakinira mu mahiganwa y'Iburaya kuva mu mwaka w'1995. Ako gashimwe katanguye kitwa Ballon d'Or France Football. Mu ntango katangwa inyuma y'amatora y'abamenyesha makuru babunyoye. Muri mukakaro 2010 ako gashimwe kavuye gashigwa hamwe n'agashimwe kishira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA gaca kitwa FIFA Ballon d'Or. Amatora akaba yakogwa n'abakizigenza b'imigwi inserukira bihugu, abamenyesha makuru hamwe n'abamenyereza. Muri Nyakanga 2016 France Football nishira hamwe FIFA bahavuye bavanako agashimwe Ballon d'Or gasubira kwegukira ikinyamakuru France Football cagatanguje. Uyu mwaka wa 2022 rero ako gashimwe kakaba karaye kegukiye umukinyi w'umufaransa Karim Benzema asanzwe ari n'umusatirizi w'umugwi wa Real Madrid wo mu gihugu ca Espagne. Sadio Mane wo mu gihugu ca Senegal akinira umugwi wa Bayern Munich mu Budagi akaba yaje mu kibanza ca kabiri. Ikibanza ca gatatu cegukira Kevin De Bruyne umubirigi akinira umugwi wa Manchester City wo mu gihugu c'Ubwongereza. Mwomenya ko uwo mupira w'inzahabu ku ruhande rw'abigeme waraye utahukanywe n'umunya Espagne Alexia Putellas akinira umugwi wa FC Barcelona ku ncuro igira kabiri yikurikiranye. Arakoze mugenzi wacu Ahmele Mutore nigaha makuru tuyateguye cyarangirira. Ndabashimira mwese mwariko murakurikira, mugira ibihe byiza muherereye naho utaha.